Rwagasore amaze kuva kwiga mu Bubirigi naho atarangije amashuri kuvuga ngo yaraje nk'intumwa y'Imana tuvuge ku Burundi yakora nka kujya kwa Yezu ni kuvuga aho Yezu ashitse hasiga akagwi kaba cyangwa kasiga umuntu azarabwira abandi bantu ivyo yavuze na Rwagasore nuko kandi twibuke ko Yezu nawe yagendanirwa n'abagore benshi igitigiri cy'abantu bamugendanira ku bwinshi barabagore ndetse rero na Rwagasore abakurikiye umugambi we wiwe babaye abagore n'abakobwa bacitse bamugira umuhanuzi mukuru ajeje guhanura umwami mu by'intwaro y'abarundi iyo niyo mabanga ya mbere bamujinye yaciye asanga ndagiti ikosa rinini gose ritanakorwa mu Burundi katani igihugu na kimwe ikosa yanikorwa umwami yaragurishije ico biti igihugu yaragurishije intara ya Muramvya yose yarayiriye mugabo turibuka ko ubutungane bwari buhari nkuko bavuze kw'izina barabanjije barabwiha babwaka abashinga ntahe kugira ngo bashike ku nyungu zabo mugabo mwibuke ko hari n'iciza bakoze igihe umwami yari yagurishije Muramvya bwari buhari naho bwari ubwirementanya rimwe harabo bwatunganiriza ubwo butungane rero sinase ko butari buhari mugabo wumve ko nubwo butungane bubonetse kubera ko yangabire y'u Burundi Rwagasore ubutungane bwabonetse kubera Rwagasore ngahi wacu mu Burundi ico turakicemeranya ko rero Rwagasore nawe hageze mu masaha yo gufungura kubera ko yari umwana w'umwami kandi akaba yiga amashure y'abantu bihebeye Imana yafungura neza baramuha ibyo gufungura kubera ko yabana hafi haragerereye yabasaba abana bagenzi bubigana ku mukwi bwa kwicisha bugufi kwiwe ati ndabasabye uyu munsi mfungura ibyo wanyu namwe mufungure ibyo wanje bari baje kutugabura kugira badutware aribyo byatumye babazana ibintu by'amoko kuducamwe imigwi ngo Rwagasore yari yamaze kubabona Rwagasore muri we yakuze yanka karenganyo bivuga ngo ntiwashobora kurenganya undi mwana witwaje ngo umwana w'umutware abona Igitega abanyeshuri kubera ko higa abana b'abakene n'abana b'abatunzi bari barasize itegeko rivuga yuko naho umwana azokwambara ibirato ashitse imbere y'ishuri azoca bikura rero kugira ngo banyene babereke ko bategezwe kubana mu budasa hari umunsi yabirenze ko arabyinjirana nshaka kubereka ko nawe nyene atari mweranda cyane abarezi barabibona hanyuma baragera mu Kirundi babyita gukebura icyo guhana baramuhanye majambo make abajene benshi uyu munsi bari kuri rezo sosio bibuke kahise ku Burundi umaze kukibuka ngo niho ushobora kumenya naho ushobora guhera mu gukunda igihugu cyawe niho ushobora kumenya ivyo ufitiye uburenganzira n'ivyo udafitiye uburenganzira niyo mpamvu rero nasaba ngo bakozi mudukurikirana nze mukurikiriza ibiganiro bica kuri iyi TV ico Barundi banyegejwe kubera ko batarose ayo bibabwira ubu rero noneho baratomboje ikiyago cya bose kihari ku bwabo mugabo bazungu baravuganye aba bantu uyu muntu uyu ukuntu izo nguvu azanye ntizizodusiga niwe no mu Bubirigi yaca yumva ati none uyu mugabo ko ari umwe byogenda gute kugato mugwanya baca bavuga ati turondere rero imigambwe abashinga ntaye benshi biyumva batanguza imigambwe nabo tubaha amafaranga mugabo baca bavuga ati umuntu tuzoha amafaranga nuko azoba akwije abanyagihugu 300 umugambwe umwe umugambwe rero hacaye imigambwe 20 niyo ni 3 iza ije ku ruhande kugwanya Rwagasore ari umugambwe umwe rero baca bavuga ati mwebwe genda muronde abantu 300 abo bantu baragenda bamaze kugenda urumva kuronka abantu 300 mu Burundi ico gihe umuri migambwe 23 300 bya bintu bigoye uraza umurundi yumvise ifaranga ukuntu bigenda abarundi naje sinikuyemo turakunda amafaranga cyane gose byacibi ati none byaca bigenda gutoga ngo abantu 300 bakwize abantu bakiruka bikanga kwa kweza abantu 300 uraza amazina y'u Burundi kuno yayimere wazomba ngo bagiti ngo bamabuye ngo bagitongati nabandi aro bantu bari bemereye abazungu ko bagiye kurondera abantu 300 baca barondera ya mazina ati okay uyitwa mabuye yitwa gitongati uyitwa ntuzenye mugunguma uwo nawe yitwa mushirakure nibindi ba mikaratusi bakandika amazina kuko niba batuma abantu bahagaze babatuma bakabita ya mazina nyene yimbwa nibindi bakatana rero bakazana abana arengeje cya gitigi cy'amajana 3 umubiri abwa ni kweri
kwa gasore nahazogira gute nazotsinda bica bigenda uko imigango 23 iboneka uko uzanye ibitigiri by'abantu 300 yaho bagiti n'abagitonga ati baca guharura amafaranga menshi cyane gose imigango 23 ibiravutse ije kugwanya umugambwe umwe wadazigana iprone tukiyabonyere mugazi twibuke ko umugambwe wari force cyane ku bazungu umugambwe w'abazungu basa mvuga ngo bashigikira cyane wari umugambwe witwa PDS wari umugambwe witwa PDS wa aratete yaho hari bavyara bagwa gasore inshuti ziwe umwe mubo bamanye cyane ari ashure mu Bubirigi ari we Birori bakomoka kwa Baranyanka Birori ndendereza nibavyara bose bakomoka mu bami bose n'abana bava mu bami rero niho tuza gusanga nibo bakwije nico gitigiri c'abantu 300 mbere y'abandi yego n'abandi bari kwije nibo bagikwije mbere y'abandi rero ni kuvuga ngo ababirigi bamaze kubona nabo bandi bana bakomotse kwa Baranyanka bo mu muryango w'abandi bakabona ko nabone baje bari contre ya Iprona umugambi wa Rwagasore baciye bavuga ngo abo boreka tubashigikire bakabashigikira ni kuvuga ngo ivyumviro byose byari muri PDS kuvuga ngo niba ntidendereza na ntuze na Birori bagiye kugirisha inama abanyagihugu baronse abanyagihugu babona ntidendereza na Birori mugabo ni kuvuga ico bashikiriza cyose yaba ari umuzungu yatumye ni kuvuga ngo bobo ryari gisho ryari gisho ry'abazungu kugira ngo abazungu babandanye bahoma amaso abarundi ngo nabarundi batariko bari contre na ntuze na Iprona ya Rwagasore cyane ko rero babashigikiye cyane Baranyanka yari we murundi wa mbere abazungu bashitse bakunda kuvuga ngo ni umuzungu w'umwirabure rero byari byoroshe kugira ngo bahite binjira mu bahungu biwe cyane ko kugira ngo kumwe nyirabivuga kugira ngo babandanye bateranya abarundi twibuke ko baje bazana amacakubiri mu Burundi baje bazana ko abarundi umwe wese agomba kwikunda kuzana akantu kiwiwe atari ngo agomba gusangira n'uwundi rero baciye bafatiraho barabonye ko Iprona ya Rwagasore ni umwana w'umwami baciye babona abandi bana bakomotse mu bami nyene bavyara ba Rwagasore nabo baraje ati natwe tugira umuryango umugambo wacu nta nubwo ivyumviro vye tuwushigikiye bo baciye babona nkaho ivyo bintu baboneyemo inyungu barungutse umugambi wabo urabayata avuga ati noneho nibo bagitwara bateranije mbere ubu hakaba ari abahutu n'abatutsi twaba tubona ko ivyo twakoze vyakunze noneho rero ureka duteranye aba bana bava mu nda imwe duteranye abana bose bava mu nda z'abami niho baciye rero kubera ko Rwagasore we vyari bigoye yari umuntu udashobora guhiga iturire yari umuntu udatamika ijambo ntivyari gukunda utitwaje ngo umuhaye amafaranga ngo umuhaye iki we ijambo ryari ijambo butungane bwari butungane kuri we mugabo abana ba Baranyanka bobo baremeye nyine barabikoresha by'abazungu niho rero abazungu baciye babakoresha cyane bishimikije uyu mugambi wabo PDS mwakoze cyane reka tuje kujyanye n'uza gutungana nshaka udisigurire mucamake nyine gutungana cyugiye bari bwifashe yego murakoze kijyanye no gutungana turahera kure bwa mbere abazungu bataraza ubutungane bwari bumeze gute twabonye ko mu mwami yagirwa n'abagabo kagirwa n'abashingantahe umwami rero yagerageza gutora abashingantahe bagaca imanza izibananiye bakazishira umwami rero ico gihe abazungu ababirigi bamaze kuza ibyo barabikuye nkuko twagiye tubivuga mu bijanye n'intwaro abazungu bamaze kubikura baci babyishirako kuko babona ko nibaramuka batagifise iguvuza ubutungane butari ubwabo bizobananira ya migambi yose bari bafise kwizokunda rero ubwa mbere ubutungane bw'ubwa mbere ibintu byagenda neza kuko umuntu yarashobora guhabwa akaryo ko kwisigura hanyuma abashingantahe urabona ko numwe kino gihe banabisubijeho ati twari tukwiye gusubiza abashingantahe batunganiriza abantu bakaja muri sentara ariko vyananiranye yego ico gihe rero ivyo bariko baragarura n'ivyari bihari ubwa mbere
umwami atarashikirwa na babakoroni. Hanyuma rero abakoroni bamaze kuza turavuye mu gihe ca mbere tugiye mu gihe ca kabiri c'abakoroni. Ubutungane bamaze kubugira, no kuvuga ngo umwami yaba ari ngaho gusa, ahubwo nibo yitura nkuko twabibonye Jean Paul Arua ari we yategeza guca imanza zose, niwe yabiraba, kiretse ivyo ari ibintu bagiye baravuga nko hariho nk'itegeko bavuze ry'ibimoko, ugasanga bavuga ati batanga ibimoko 8. Abazungu mu guhana bahana bo babona, mugabo kubera itegeko ryaba ryatanzwe nk'umutware runaka bashambye ati wewe abo tutabonye uraraba ugikorereko. Ni kuvuga ngo abatware nabo bari baca baronka akaryo ko guhana babandi batashoboye kuboneka, mugabo baboneka bose abazungu nibo babihanira ko nibo bafise ubutungane, niba ari ca kimoko nibo bakibaha. Mugabo batabonye kubera urazi ko abantu hari gihe abantu bikomeza kubera baba bakugize umutware, uvuga ati nanje kugira abanyagihugu banyemere reka nanje nkore ko bampaye uburenganzira. Akandi kantu kandi mwokuye kumenya ikibazo ikintu caba kibabaje mu gihe c'ikimoko, bagukubita uri gusa, bakagukubita niba bagusanze muhira wakoze ikosa, bakagukubitira imbere y'abana barorera uri gusa. Bavyumva byaba ari ibintu bibabaje cyane, ariko murabona ubutungane bwa kino gihe, iyo wakoze icaha urafatwa ugafungwa ukumvirizwa ukarondera ukunganira mu mategeko. Murumva ko Rwagasore yadufashije ibintu binini gukura ko kudusubiza ubutungane nyabwo. Ntaguciriyemo ego tuvuze ku gihe cya Rwagasore yavutse ku ntwaro y'abakoroni, kubera ni mu 1932. Abakoroni vyo kubera ko Uburundi turavuga ko bwakonejwe n'ibihugu bibiri, naho abadukoronije cyane abaduhonyeye kwizosi araba babirigi. Abaje ubwa mbere n'abaremanye baragenda ku ntambara ya kabiri y'isi yose, ababirigi nibo badagi, ababirigi nabo barinjira, aribo bo muri Belgique nibo binjiye mu kuvuga rero Rwagasore yavutse ku ntwaro y'ababirigi. Iyo ntwaro y'ababirigi niyo yari yo kimoko. Mu by'ukuri tugiye kuvuga ngo ubutungane bw'ico gihe nta butungane bwariho, kubera ko umuntu niba ashobora gukora ikosa, niba ryo bari kosa ego niyo umuntu yokosa, biragoye kugira ngo ufate umuntu w'umupapa cyangwa umuntu w'umumama umwambura impuzu zose umukubitira imbere y'abana, nta butungane burimo. nawe yo bakoze ikosa ringana gute si ubutungane. Niba cyo bari gihano gisaba ko kubitwa ari gusa, utuma umujana hari abandi bashinga ntahe nkawe ukamuhana bigahera, mugabo apana imbere y'abana haba umva kara kagaye kageretse ku kandi agasuzugura, ntazi ko kubona ko umurundi nta kintu ari, niyo upfa nta muntu n'umwe harakuburanira. Urumva wowe umurundi nta kintu na kimwe donc nta valere ico gihe umurundi yari afise. Umva ko turivuga ngo n'ubutungane, bwari ubutungane butunganiriza abo, bwari ubutungane bubashikana ku ntego zabo, mugabo nta murundi nimwe bari ko baratunganiriza. Niyo mpamvu rero Rwagasore nivyo bintu yakuriyemo, nivyo bintu yakuzabona. Urumva nkunda kuvuga ngo ni ntumwa ni ingabire Imana yahaye Burundi. Rero nivyo bintu yakuzabona nk'umuntu yarimwe uwo mutima runtu, uwo mutima wo kugira neza, uwo mutima wo kubona ko umuntu wese yishima. Wakacabona yagiriwe ibakwe ryo kuvuka mu muryango w'abami. Yego niba abandi barundi barakubitwa ikimoko, mugabo yari umwana w'umwami nta kimoko yakubiswe kubera ko yakosa. Byari byo bintu rero byamukuriyemo. Tuvuge ngo rero mu gihe cya Rwagasore pe ata independence turabona, nta butungane twari dufise, nta butungane bwari. Ubutungane yego bwariho ku izina, hari ijambo justice, mugabo ntariho kubera ko nta murundi bwatunganiriza. Niba naho bwaratunganiriza umurundi runaka, haba hari abandi barundi rucinyije, hari abandi barundi benshi bahasize ubuzima. Tukiri ngaho nyene aho nyene ubushikirije cyo cimbura ushikirije, mugabo turibuka ko ubutungane bwari buhari nkuko bavuze ku izina bwashe. Ubutungane nkuko nari nabivuze barabanjije barabwiha babwakabashinga ntahe kugira ngo bashike ku nyungu zabo. Mugabo mwibuke ko hari n'iciza bakoze igihe umwami yari yagurishije Muramvya
ko bagiye bakabwira umuzungu Haruwa Jean Paul Haruwa aterega umwami yagurishije igihugu atabajije abashinga ntahe. None ntubona ko Haruwa yaciye urubanza akadusubiza muravye bwari buhari naho bwari ubwirementanya rimwe harabo bwatunganiriza. Ubwo butungane rero sinase ko butari buhari mugabo wumve ko nubwo butungane bubonetse kubera ko yangabire y'u Burundi gwa gasore. Abo bashinga ntahe ntibiyumviriye ngo twebwe ngo ko nk'abashinga ntahe twitore. Gwa gasore niwe yabakoranije. Gwa gasore tukirigaho nyene. Niyo mpamvu nabwiye ubutungane bwabonetse kubera gwa gasore ngahi wacu mu Burundi. Ico turakicemeranya ko mugabo twari twige ko nako ndavuga yuko hariho nta cyiza icyo si cyiza tucitirira ahubwo icyo cyiza nitugitake gwa gasore kubera ko iyo tutabona gwa gasore avuge ngo umwami yagurishije intara y'u Burundi nibishoboka Haruwa yarariho nk'umuntu atwara u Burundi n'u Rwanda kandi yarabizi ko iyo ntara bayiguze rega no mu bayiguze yarimo muga ntiyari bwabone umurundi aciye ubwenge ntiyari bwabone umurundi ashobora kumuhagarara imbere avuge ngo hajya ahantu naho u Burundi n'ahantare na mwezi na mwambutsa naho abarundi bose nta mubiri garimo ni kuvuga ngo ntago tuce tuvuga ngo hari n'iciza ababirigi bakoze no ni bwa butwari nyene bwa gwa gasore ni bwa bugabo bwiwe. Ico uvuze nanje ndagushigikiye uko nyene twa tugeze ngaho ko bwari ubutunganye bw'irementanya bwashaka gushika ku vyimviro vyabo bagakora ivyo bashaka kugira ngo bashike ku nyungu zabo. Tubananje rero turiko turaza kugira duheraheze ku by'ubutungane ko twovuga tworara ngaha tuje tuza turabe harabaye ubwicanyi wawumbye reka turondera yitwa gwa gasore ka turondera independence ariko turondera ubwigenge bw'abarundi bose atamuhutu atamututsi atamugana twamutwa baramwishe. None ko habaye ubwicanyi kandi umuntu yishe nibo bafise amategeko nibo bazoca aho turahagaruka twagiye dusubira inyuma gatoya tubuke ko gwa gasore yaraburabujwe kubandanya akora politike. Tubuke ko inzu yiwe ya mbere yayiprona tuvuge ngo ingoro y'umugambwe yubatse ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu Buyenzi. Tubuke ko yarakunda mu gisagara kubera ko yagendana n'abaswahili benshi nibo bagendana mu buzima bwiwe. Rero niho havuye umwami mu 1959 mu kwezi kwa gatatu itariki 8 yaranditse ikete ryo kuvuga ko hamaze mu 1960 hamaze kubaho imigambwe. Yaranditse ikete ryo kuvuga ko nta mugambwe numwe ashigikiye aranisaba umwami Mwambuza ti ndiyanye n'umugambwe numwe uzokwitirira izina ryanje. Kuvuga ngo ni wa mugambwe w'imfura yiwe gwa gasore nawe naravuga ngo nawe sinze nigeye numva wiyitirira ngo je ndashigikiye umugambwe wawe kubera ko yavuze ngo imigambwe yose ko ari kugira ngo niko kugira ngo nuko nawe atanyotewe independence ngo nuko nawe adashaka ko Burundi bwikukira kandi vyihuse. Jensi ko yarabibona mugabo hari gihe usanga umuntu ashobora kubona ibintu gashobona wewe ntabona strategy ashobora gucamo ngo ivyo bintu bikunde. Rero kuba yaranditse ikete ryo guhakana iyo migambwe yose katanu mwashigikiye kwari kugira ngo donc habemwe n'uburyo bwo gukingira umwana wiwe. Niho havuye nuko gwa gasore bamukuye mu gisagara ca Bujumbura bakaje kumufungira mu nzu y'ubwami i Bururi. Baramufunze igihe kitari gito muga naho bamufungiyeyo navuze ko ahantu hose yaca niba atanguye gushinga umugambwe niba ageze ngaha mu gisagara ca Bujumbura akabwira abantu ivyumviro by'ubugambwe akabwira abantu ko bakwiye kuja hamwe kugira ngo barondere intayo kwikukira mu Burundi. Abavyumvise yarabasiga ti rero mwebwe sigara rugabo hagarara amagabo hagarara iki kintu kuvuga yarabasigaho kuvuga ngo naho bamufunze ico gihe cyose mu nzu y'ubwami Bururi ntiyigeze agira wowe uvuge ngo akazi kiwe nk'ikigeze gahagarara ntiyacitse intege kuvuga ngo abo yari yaragiye arasigaho yaca
baramusanga i Bururi rimba ari impanuro bakeneye kumusaba akazibahereza kubera ko ipona yiwe yarayishinze mugabo ntiyigeze avuga ngo jewe ngo ndaba president muri uyu mugambwe oya abo yatora barayiserukira wewe yagumye yihagarariye ku gisata c'amategeko ku gisata cyo kubahanura ndi kuvuga yagumye yihagarariye conseil d'administration yarabahanura gusa kugira ngo bose babandanye kwiyumva uwo mugambi wo kwikukira bien sûr ko yasanze ko n'abarundi ivyo bintu babinyotewe nibo dusanga afungiwe Bururi bashikiwe baragenda aho bamufungiye usanga baravuga ko nta n'umukozi bigeze bamuha kandi ari umwana w'umwami baranamuhaye no gutwara igisata c'ubuhanuzi mu bwami muga nta mukozi bigeze bamuha aho dusanga bashikiwe baragendayo indwi imwe umwaka musu yakamara indwi imwe ariwe bari kumwe amukorera udukorwa ateka agira bitugira ngo afungure ikindi gihe akagenda ari umugore wiwe bagakabakanya kugira ngo abandanye kubaho mugabo ntivyigeze bimuca intege habe na gato ego niho rero igihumbi turiko turavuga ko mu 1959 niho yashinze urwiwe zari tariki 12 z'ukwezi kw'icenda ashinga urwiwe twasuye mu buzima bwiwe tuvuge ngo bw'umwihariko muri rusange yaragize ni mu myaka ibiri kubera ko biba ari mu 1959 twumve ko yabaye mu rugo rwiwe imyaka ibiri kubera ko 1961 yari yitavye Imana yararengutse ibukama kuvuga ngo muri iyo myaka ibiri yari yaragize n'ingabire yo kubona ibibondo yari yaravyaye abana babiri mugabo naho yashinze urugo bamubwiye ko atazoba umwami kubera ko ashatse mu bwoko butinjira mu bwoko bwabo ntago vyigeze bimuca intege kandi abantu bamuyoboka bakomeje kumuyoboka kubera ko abarundi benshi ico gihe baramuzirikanye nk'ingabire ku Burundi baramuzirikanye nk'umuntu azaniye urukizo Burundi je nagira mperaheze ku bijanye n'ubutungane abaroho duhereza ku bijanye n'ubutungane twageze mu gihe tugere ko Rwagasore ararondera intahe yo kwikukira wa muzungu aramusinyiye iyo twita phase autonomy niko yitwa twari twarayemerewe mugabo bakadutevya ico nashatse kuvuga rero baragize umugambi ababirigi barabonye ko intahe yo kwikukira yo kudutoteza kuzana amagiza n'amasoro birabaye birebire none ko tumaze gusinya bizogenda gute niho baciye umugambi wo kwica Rwagasore sibyo Rwagasore arapfuye amaze gupfa kuko yarafise abashinga ntaye rasaba abagendanyi biwe basangira ngendo bavuga ati niwe yababwira ati aya masezerano dufise muze muyabungabunge niyazodushikana kuko nibaramuka abazungu bayatoye yanka yo kwikukira ntibizokunda sinashatse kuja mu byo je nshaka kuja mu butungane umuntu yari amaze gupfa haca hacingwa urubanza none ko umuntu ntiyica hari habamwishe sivyo rero bamwishe rero niho tuja tubona abitwa abirori bantidendereza sivyo haza bitwa ni beshi turashobora kubadondagura wa muzungu Jean Paul Haruwa nyene kuko ni barasangwa ari umucamanza sivyo araciye urubanza urubanza yaciye rwa mbere rwavuga gute wavuga yuko Birori na ntidendereza Birori aciye imyaka 15 ni dendereza sinzi dendereza canke Birori nawe aciwe imyaka 20 siko biri ariko bacha bavuga ati Kajorigisi wewe ko aciye urubanza wo kugira iki ko gupfa ni Kajorigisi arapfuye mugabo mu 1962 tumaze kuronka intahe yo kwikukira abarundi bagasubizwa ubutungane kwa rubanza rwarasubiwemwo kubera ko urubanza ababirigi baciye rwari urubanza rutomoye rwarimwo amanyanga ntibashaka ko barundi bamenye ukuri barakingiye babandi nkuko batwari kwa bivuga mu kiganiro baba PDC bamwe bantidendereza bamwe ba Birori barabakingiye babaciye imyaka mike kandi bafise uruhara ruboneka mwigandagurwa ry'incurungu
urubanza rero rwasubiyemo nkuko tuza kubisoma ngaha abacira urubanza rwo gupfa hariho mbona ngaha hitwa Ntidendereza Yohana Batista, Birori Yozefu, Nahimana Antoni, Yature Mikaeli. Abo baciye urubanza rwasubiwemwo, bacira urubanza rwo gupfa. Twamaze kuronka independence. Ubutungane bwasubijwe bene bwo nkuko twari tubifise muko natanga ndabivuza twari tubifise mbere. Tumaze gushikira ubutungane abarundi bakaraba ivyabo nkuko Rwagasore yabiharaniye. Imanza zose zagorekwa n'ababirigi murabona ko inkuru rwaciye rusubirwamo vyihuta. Murakoze cyane mareko dusubiye inyuma gato ndashaka utubwire iPRONA yashoboye gushikira intsinzi gute. Ego murakoze cyane. Nibaza ko abarundi benshi barabizi bavuze iby'ifunga rya Rwagasore. Abasore bamufunze yuko kubera ko bari bazi yuko agira ababangamira. Rero nkuko benshi bagiye barabivuga Rwagasore yarapfunzwe. Mugabo yagiye gufungwa se atari ngaho umwami ntiyari mu Burundi ari mu Buswisi. Umwami yarasanzwe afise ikibazo c'ingwara kenshi agomba agenda kwivuza. Rero niho yari mu Buswisi bacafunga umuganwa Rudoviko Rwagasore. Baramufunze bamufungiye Bururi. Mugabo Rwagasore yari afise abantu zenye yari afise abagenzi biwe nk'abagize bumva ngo Arubenya Moya ntunzenye ntiruhama Yohani na nabandi Mirerekano Jean Paul na Stade Singi umunsi na ntuze bego na yego barabo nabandi niho reba cavuga ati uyu bati none tubigenze gute babona narabwiye ko yaba yarimye ikintu c'ubutwari sibyo abarundi niho baca bandikira Jean Paul Haruwa nyina ati uyu muntu mwafunze abanyagihugu bose baragomutse ntibikunda murekure n'ibindi niho rero ico gihe yaca Yohani Paulo Haruwa yaca avuga ati uyu muntu yagiye imbere abandi banyagihugu abagomura ntege ati mvuge mwamufunze. Rero umunyamabanga wa Paul Haruwa niho yaca yiganira abo babantu Ruhama Yohani nabo bandi ati yamara bimeze uko nuko niho rero bacambwira nimba uwo muntu yababwiye uko bintu byogenda ari hafi mubwira honge. Niho rero yaca hongira ibukavu bambwa ntiwowe genda ibukavu niyo Rwagasore yaza yabamurekura uzohita ugaruke. Rero baca barabitinda n'umwami ati ndamenya ko umwana wiwe yapfunzwe ati nawe acandika itiyete yandikira bo bita Yohani Paulo Haruwa ati jewe ngabantande kuri imfura yanje y'umuhungu sinzogaruka mu Burundi. Magayo Yohani Paulo Haruwa aravuga ati none uburundi butagira umwami cenzo bisigura gute n'ibihe turimo acaragerane Rwagasore rero acabona kuva muri rya bohero kubera ko se yari yasinya ati je batande kuri umwana sinta. Niho rero Rwagasore yari kugwa ati none ivyo kugira ngo Rwagasore atsinde amatora byagenze gute kugira ngo iPRONA itsinde amatora. Rero tuvuze iPRONA ico gihe twumve Rwagasore yego iPRONA ico gihe kugira ngo utsinde amatora ntibyagenze ukundi. Nabwe Rwagasore umuntu akundwa na bose bava mu ntango tubivuga. Rwagasore bamaze kumuha uburenganzira bwo gutanguza umugambwe mu 1960 bagashiraho niyo migambwe 23 je kumugwanya wanashaka bakanayishira hamwe haratinze harabi ikintu bita Frocome bose bayishira hamwe kugira ngo itsinde Rwagasore mu matora y'abashinga amateka biranga. Niho rero Rwagasore iyo migambwe igiye hamwe mu matora y'abashinga amateka nkandi rero mu matora y'abashinga amateka hashitseyo imigambwe ibiri ndikuvuga hashitseyo iPRONA twibuke mbere ya 23 hashitseyo iPRONA ya migambwe yose yindi 22 yiteranije ndikuvuga yaratete yaho haciye haja PDS kubera ko yari rihe yo kuri yaratete yaho hari abandi bana bo mu bami kuvuga abace bavuga ngo reka twiteranye hahiganwa bo mu bami hahiganwa abantu bo mu ndimu. Ego murakoze intererano mudotanze. Rero ico gihe Rwagasore yaciye abandanya akorera hamwe umugambwe rero akoranye nuko yararose amategeko mugabo kubera ko Rwagasore subiye inyuma Rwagasore yafise umugambwe wiwe wari ufise ikivo kivuga ati Imana umwami uburundi Imana uburundi umwami Imana umwami uburundi ko cavuga. Rero murazi abavyeyi bacu bumvise Imana kandi se abavyeyi gusa tumvamwo
rugaba rutanga ibibondo kandi urumva avuze umwami abarundi bose bari bakunda umwami babona ko Rwagasore ari umuntu azogumizaho umwami abarundi barakunda umwami bagomba ko umwami agumaho kandi bavuze uburundi nabo bakumva yuko umwami ntashobora kubaho ata Burundi buhari uburundi nabwo bari abarundi rero nico gituma baca biyumva nk'umugambwe rero umugambwe wa Rwagasore ucuhirukamwo abagore benshi n'abakobwa benshi mugabo Jean Paul Arwacha avuga nti ntibikunda nta mugore nta mukobwa azokwigera atora mu matora kugira ngo amutsindishe mugabo kubera ko Rwagasore yaramaze dusubiye inyuma gatoya niyo mpamvu nagumye mvuga nse nkuva mu kiganiro gato mugasi cyane niyo mpamvu nagumye mvuga ngo Rwagasore amaze kuva kwiga mu Bubirigi naho atarangije amashuri kuvuga ngo yaraje nk'intumwa y'Imana tuvuge ku Burundi yakora nka kujya kwa Yezu nukuvuga aho Yezu ashitse hasiga mu gihe cya Yezu ndazi abantu mwese murasinga ahashitse hashiga akagwi kaba cyangwa kasiga umuntu azarabwira abandi bantu ivyo yavuze nagwa Rwagasore nuko kandi twibuke ko Yezu nawe yagendanirwa n'abagore benshi igitigiri cy'abantu bamugendanira ku bwinshi barabagore ndetse rero nagwa Rwagasore abakurikiye umugambi we wiwe babaye abagore n'abakobwa mugabo utanka Jean Paul aravuga ngo nta mugore nta mukobwa agomba gutora mugabo Imana kubera ko ikintu cyo yashigikiye yagishigikiye haratoye abagabo gusa mugabo n'ubundi yamigambwe 22 ifatanye iratsindwa n'umugambo umwe kubera ko ubutwari buri muri uwo muntu kubera ko donc abantu muri make ni gakeya uzosanga abagore n'abakobwa bahurumbira ikintu kitari kizima bahurumbira ikintu kitari mu muco ngo arakoze cyane kunyuhirira yego kubera ko mu Burundi hari habaye amatora abiri hari amatora y'abakomine n'amatora y'intuzenyi icyo gihe rero amatora y'abakomine wanashaka umugambwe w'abadasigana iprona wararushijwe kure cyane kubera ko amatora agiye kubagwa Rwagasore ari mu mvuto hafunze rero rya mugambwe PDC n'indi migambo ya muboyoboka icyo gihe hatoye abagabo gusa imigambo uratsinda mugabo Rwagasore cyarasigenda muri we naragisigura neza unikira urushi ivuga nti umuntu wese akwije imyaka 18 w'umukobwa n'umugore nibatore hama rero bace baja mwitora umugambwe wa iprona utsinda amatora gucyo ucuronka intebe 58 ku ntebe 64 zari zateganya nukuvuga iprona wese intebe 58 z'abashinga amateka hanyuma PDC nayironka ironka ibanza amatora ya iprona ibi yatsinze uko yo mu 1961 iprona ibe yarose amatora isinze ngo ku majurumba arenga ibice 90 n'ibindi hejuru yego murakoze ukijanye n'amatora ukuntu yatsinze amatora byagenze uko nuko yarakundwe cyane agakundwa cyane n'aba mama hamwe n'abakobwa wanashaka n'abagabo kubera ko icyo kivugo cyiza yari yasitseho murakoze cyane reka tubashimire cyane twibuke ko twongera kandi kantu oni yagize yasinye ko iprona itsinze amatora y'abashinga amateka mu Burundi za tariki 18 z'ukwezi kw'icenda 1961 Rwagasore yashikiriye intwaro itariki 25 z'ukwezi kw'icenda 1961 turaharura imisi yatwaye Burundi twumve ngo ni hehe uburundi bwahombeye ego independence twarayironse umucunguzi atakiriho kubera ko byose yasize yarabitunganije ego Rwagasore yarapfuye yapfuye itariki 13 z'ukwezi kw'icumi 1961 mu by'ukuri Rwagasore yapfuye independence Burundi bwarayironse mugabo nuko ni drapo y'ubundi ryari ryaraduze mugabo nuko bitari bwa bepibriye ngo abarundi bose babimenye kuvuga ngo ijya tariki yimwe y'ukwezi kwindwi kwabaye ku declarer independence abarundi babimenye n'ababirigi bacigaragambye mu vyacu babivemo bamenye ko abarundi byose byabaye ivyabo mugabo twumve ko Rwagasore yatwaye uburundi imisi tarengana 200 niba uyu munsi twarabonye independence Rwagasore adahari tukaba twaragize ukwishira no kwizana umwe wese akaba ashobora n'ufise bike akaba ashobora kuba muri bike byiwa amahoro nuko twaronse iyo ncungu Rwagasore nuko twaronse iyo ncungu Imana yagabiye Burundi mugabo hari gihe mpora nibazanye iyo turonka independence none Rwagasore akiriho ni bene wabo je nkoze kuvuga ko yagambaniwe na bene wabo ntibamugambanire ntibamugirira ishari ni catubita nabansi bo Burundi ntibamugirira ishari uyu munsi Burundi bawumeze gute
uyu munsi abarundi tuba tubayeho gute? Yego turabayeho neza, mugabo ntitwirengagize ko hariho ikintu cy'agaciro twabuze iyo tukiza kugumana ujya muntu twari kuronka. Niyo mpamvu abarundi turakwiye kugira umutima w'urukundo, akaranga no gukundana, kugira ngo dushobore kwama misi yose tuzirikana ngo amahoro dufise uyu munsi mu Burundi yazananye. Amahoro dufise uyu munsi mu Burundi niba twarayaronse yavuye ku muntu yarabayeho gute, yavuye ku muntu yarafise imico iyihe. Icyo navuga murakoze. Ndabashimira cyane. Eka mu kugira ngo duheraheze ndagusaba wowe n'akajambo ka nyuma ushikiriza. Nkuko ahejeje avuga mu buzima muri rusangi, tugenda babwire jewe ndakunda ubutungane. Ndiko ndiyumvira ubuzima abasokuru bacu babayemo, bamwe bagatwarwa ari nyagano, abandi bagakubitwa ibimoko z'amagagiza n'amasoro. Mugabo tukaba umuntu agutwaye itongo, yaba umuzungu yaba icyo agize ico agutwara, witura ubutungane bukakumviriza. Tubona ko ari intambwe nini twateye kabisa, ariko basogokuruza bacu babanje kubiharanira kugira ngo tubironke. Ntivyizanye, ntivyakorotse ngo bizuko. Turabona ko Rwagasore nabo bari kumwe kuko ntiyari wenyene, twabonye ko bamufashije tukatugeze kuri iyi ntambwe. Rero norangiza mvuga ndabashimira ati ni byinshi tuguze mu kiganiro ngo tubandanye tuvuge kubwo buzima. Ndibaza nk'iminsi nk'ibiri canke 3 yohera tuko turabivuga. Ni byinshi. Murakoze cyane. Reka tubashimira cyane. Murakoze. Reka tusabe nawe ugire akajambo kanyu mushikirize. Yego murakoze cyane. Nkuko babivuze akahise ku Burundi canke nuko benshi bakunda kwita kahise, je ndakita ubutunzi bw'igihugu. Ni ibintu biba biryoshe cyane, umuntu akabivuga ntiyo bimara. Rero mu majambo make reka mvuge nti Uburundi bufise ibintu byinshi tubwirizwa kumenya twebwe abarundi. None rero mu kubimenya naho murazi ko atandi turi bubicisha, nuko bicisha mu kiyago cya Bose TV. Cyo cyumvire gushira ikintu bita ati yaga nawe. Ubu rero no kuvuga twese abarundi nta muntu abuza hayagira, ni mu kiyago cya Bose TV. Ubufise icyo avuga avuze ashaka kumenyesha abarundi bose n'abatari abarundi bose bashaka kumenya, ni muri ikiyago cya Bose TV yaga nawe. Rero ivyo ndabige bakengurukira abantu bashyize ikiyago cya Bose TV. Uyu munsi turaronka kuyaga, tukayagira abarundi n'abarundi kazi muri rusange, twongera tukayagira nabo tuvukana n'abatoyi bacu bo twebwe tutarose amahirwe yo kuronka ivyo bintu. Rero nico cyose turakibakengurukira, nkongera nkakenguruka no kuba mwatwakire ngaha muri studio ya na kiyago cya Bose TV. Iyo duhitse ngaha turiyumva ni mu muryango, ni wacu. Yego turahimbagwa. Rero no kenguruka mvuga nti mwarakoze neza kuduhamagara kugira ngo dushobore gusabikaniza abarundi ibyo dushoboye, twongera dusaba nejo bundi turafise byinshi dushaka kwiganira abarundi n'abarundi kazi muri rusangi, kugira muze muduhe akanya cyangwa mudutume ko tuze tubasigurire tubandanye natwe tumenya ico Uburundi, itunga ry'Uburundi rifise, ico abarundi banyegejwe kubera ko batarose ayo babwira. Ubu rero noneho baratomboje ikiyago cya Bose kihari ku bwabo. Murakoze. Murakoze cyane. Katubashimira namwe. Murakoze cyane namwe. Namwe mbwira akaja mushikiriza. Ego ku bwanje ni gushima no gukenguruka kandi nongera sawa. Mu by'ukuri cyane ugwaruka bakunze kuvuga ngo nitwe Burundi bw'ejo. Rero niba yitwe Burundi bw'ejo, hari amateka menshi y'u Burundi tugomba kwitaho kugira ngo tuze tube ubwo Burundi bw'ejo, kugira ngo ni kuvuga ngo kugira ngo uve mu kintu ciza ugomba kuba ufise umuntu wisunga mu buzima. Kugira ngo ukore ibirama ugomba kuba ufise undi muntu yakoze ibirama, uwundi muntu w'intangarugero. Wa wundi ushobora kubwira ngo jewe mu buzima bwanje ndashobora kuba nshaka kuba ubuzima bwanje ndabwere icitegerezo canje ni runaka. Kugira wa umuntu ushobora no kubwira umuntu akavuga ngo uyu muntu nanje ndamuzi kandi ndamuzi ko amateka meza. Niyo mpamvu rero nasaba ngo bakozi mudukurikirana nze mukurikiriza ibiganiro bica kuri iyi TV, bagerageza kwibutsa cyane abajene benshi uyu munsi bari kuri rezo sosio.
niho bari bagerageza kuyutsa kugira ngo bibuke kahise ku Burundi, bibuke kahise ku Burundi. Umaze kukibuka ngo niho ushobora kumenya, naho ushobora guhera mu gukunda igihugu cyawe, niho ushobora kumenya ivyo ufitiye uburenganzira n'ivyo udafitiye uburenganzira. Rero no gushima no gukenguruka n'abandi, je nibaza ko n'abandi baba bafise inkuru bavuga ku gihugu cy'u Burundi, ku byaranze Burundi, kubera ko birafasha cyane mu buzima, bituma umuntu amenya ngo Uburundi igihugu cyacu cyavuye nimba uyu munsi ntaha nkaryama nka tukaba tuyize tungana uko tutigeze twumva ngo urusoro ravuze ngo bigenze gute, nuko Uburundi bwagize abagabo. Ntitugiye ngo tuvuge ngo mu 72 intambara yabaye y'amoko, ntitugiye ngo tuvuge mu 1993 uko vyagenze kugira ngo turonke demokrasi. Mugabo ivyo byose n'ibintu bidufasha kugira ngo tugume tuzirikana, niba uyu munsi njyama, uyu munsi nkora icyo nifuza cyose, uyu munsi mbayeho nkarinda ngano ukuntu numvise urusoro, byavuye nizahe ncungu Burundi bwagize, nibahe abantu bemeye kwitangira Burundi kugira ngo abandi barundi baje mu nyuma bagira amahoro, kugira ngo natwe rebe bidufashe gusasira ayo mahoro, kugira ngo tuyagumane n'abandi bantu bazoza mu nyuma bazokwame basanga Burundi butatse ivyiza n'amahoro. Turashima rero ikirango cya bose cyatunganije kwama gishikiriza Burundi kahise kabwo n'abarundi ya muzohorane uwo mutima muhore mubikora. Hari abarundi benshi bagira ivyo bibuka bigakora ku mitima yabo, bigatuma bamenya no kuziganya itunga ry'igihugu ya. Turabashimira rero mwemeye kudutumira kugira ngo tuze gusangira namwe inkuru y'incungu yacu gwa Gasore. Murakoze. Reka namwe tubashimire. Reka tubwiye dushimire abakunzi b'ikirago cya Boss TV mudukurikirana. Hano ikiganiro cyacu kigarukiye, tubasabe wandanye mudukurikirana, abataragira sabone mugire sabone, ushire ko like mugire na partage menshi na commentaires zacu turazikeneye, mwandanye muryoherwa mujyanye no mujyanye. Murakoze.